Black Entertainer TV. Abantu benshi ku isi bakunda umukinyi bita Cristiano Ronaldo, ariko umukinyi bita Cristiano Ronaldo hari abantu batigeze bamukunda. Abo nabo ni bande? Ubundi Cristiano Ronaldo ntiyigeze akundwa n'icyo no kwita ngo ni FIFA canke uburongozi bwa FIFA. Ngira ngo benshi mwagiye mubona mw'iki gikombe cy'isi giheze cya 2026 abantu bose bavuga ati Messi n'umuhungu wa FIFA, abandi bakavuga Cristiano Ronaldo bisa nkaho yakumiriwe. Ubundi ibi byose byaje gutangura mu mwaka w'2013, ndetse ugiye kuraba ibyuko FIFA itigeze ikunda Cristiano Ronaldo woza kubiraba neza, woza kubitahura, kuko ugiye kuraba ni nkaho aho hose byaza kuba wasanga FIFA itari ku yemeza neza nkaho Cristiano Ronaldo ari mu bakinyi novuga ko ari ba mbere isi itunze, ahubwo ukabona ko keshi bakunze kuvuga ibyo bavuga, ariko ubona ko bari kumusevya tabi, bavuga ati uriya nta kintu ashoboye. Ni nkaho nyine kuriya kuntu uba ugomba kumanura brand y'umuntu noneho ugahita ufata izina ryiwe ukarihondagura ukarishyira hasi, bigatuma werekana kuriya muntu ataco ashoboye. Rero ukabona ko FIFA imisi yose iri kiragira iki bivuze ko wamubona ishaka kumuvuga nabi, noneho ukabona ko byarangiye bitagenze neza. Beshi bagiye bavuga ko FIFA yoba itonesha Messi, FIFA ikunda Messi ntabwo ikunda Cristiano Ronaldo, ariko buriya nta nduru yigera ivugira ubusa. Ibyo bavuga byose byama ari ukuri, kuko ugiye kuraba nk'abana bato bashobora kuba batabizi, mugabo nk'abantu mwakuze muraba umupira cyane kera muranabindusha ibintu by'umupira murabizi, ariko benshi murazi ko FIFA ikunda Messi ku rundi rwego rumwe runakabije, aho perezida wa FIFA yigeze kuvuga ati ubundi Messi ni umwana mwiza, ni n'umwana umuvyeyi wese yakwipfuza kugira. Rero ukabona ko ibyo byose ari ibintu byagiye byerekana uruhande FIFA ihagaze ko, uruhande FIFA yemera. Rero buriya iyo perezida wa FIFA yagize ikintu avuga nk'icyo, aba ari nka kurya perezida Donald Trump wa Amerika iyo avuze ikintu noneho twese tujya ku mbuga tukavuga ati nibaze perezida wa Amerika yavuze uko canke Amerika yatangaje bino bintu. Buriya rero Cristiano Ronaldo yahoze mu ntambara ikomeye cyane, ariko agwana na FIFA, ariko abatazi isi y'umupira ntibashobora kubimenya. Ariko kuva na kera Cristiano Ronaldo yamye mu ntambara ikomeye cyane bari kumwe na FIFA, aho ubona ibintu uno munsi bisa nkaho umukino canke iyo no kwita kariyere yiwe isa nkaho iriko irarangira, ariko ubundi Cristiano Ronaldo yahoze mu ntambara nimwe na FIFA. Nanone abavuga ko Messi yoba ashigikirwa na FIFA, bimwe babivuga bashingiye ku bikorwa FIFA iyo nyine ubwayo yagiye ikora. Ugiye kuraba ibyo yagiye ikora mu gushigikira Messi n'ibindi mari bikombe yagiye itanga, ukabona ko abantu bagiye bakomplaininga bavuga ati byari bikwiriye guhabwa Ronaldo Cristiano, ariko bikaza guhabwa Messi. Ukabona ko iyo bonyene abantu bwabo biboneti ubundi hano hantu harimo ikibazo gikomeye cyane. Ukabona ko nk'ibintu uravye Ronaldo aba yakoze uwo mwaka, noneho ugasanga ibihembo bigiye guhabwa Messi, ariko bidakuraho ko Messi ari umukinyi w'umuhanga, umukinyi udasanzwe wigeze kubaho. Ariko ukabona ko abantu cyangwa uburongozi bwa FIFA bumukunda cyane gusumba uwundi mukinyi bita Cristiano Ronaldo. Reka ngo kugira bino bintu ubyumve neza, duhere mu gice ca mbere ca kino kiganiro kugira ngo wumvirize intambara Cristiano Ronaldo yagiye agwanamwo na FIFA, noneho biza kurangira Cristiano Ronaldo atsinze FIFA neza
gatanu kuri kagenzi kako, aho ubona FIFA nayo hageza gihe irabura ico ikora, noneho itangura no kuza iramuha ibikombe. Kino kiganiro naguteguriye imice ibiri. Igice ca mbere tuvuga ku vyijanye na Cristiano Ronaldo kuntu yagiye agwana na FIFA noneho birangira ayitsinze. Noneho mu kindi gice ca kabiri ngende nongeramwo n'utundi dukoryo twishi mutari muzi. Ubwo rero ntuze gucika utumvisha igice ca kabiri kuko kiza kuba kirimwo ibindi bintu byinshi nawe ukenera kumva. Tugiye kubana mwa kino kiganiro ni Taiside wina nk'ibisanzwe, nawe channel ni Black Entertainer TV. Ntiwibagire gukanda subscribe, ugakora like, comment hamwe na share kugira ngo tuzokomeze kubana no mu bindi biganiro by'ahazaza. Noneho ndaguhaye ikaze kuri Black Entertainer TV, nongera nkubwira ati ikaze ni karibu aho herereye hose imico itandukanye y'isi, mu buseruko, mu burengero, mu buraruko ndetse no mu bumanuko bw'isi iyo buva bukagera, mwese ndabahaye ikaze kuri Black Entertainer TV. Ubwo rero twagiye n'igice cya mbere. Ubundi ibi byose byatanguye hari mu kwezi kw'icumi mu mwaka w'ibihumbi 2013, ni ciswe Union Export. Ngira ngo beshi ico kintu murakizi, ni hahandi abanyeshure canke abandi bantu bakomeye mu isi y'umupira baza ahantu bagahura bagakora nk'ico no kwita itsinda canke inama, bakagira utubazo babazanya. Ngira ngo hano hantu uraza gusobanukirwa ubundi Cristiano Ronaldo ninde, ubundi Cristiano Ronaldo n'umuntu ki. Ico cumba c'inama bise Export Union cyari cumba cyakoraniyemo abantu b'ubwenge bari kuganira n'umugabo akomeye mu isi y'umupira w'amaguru, uwo nawe ni perezida wa FIFA. Aho hantu ubona ko hatigera hazayo abantu no kwita ko ari njiji, kuko amajambo uza kuvugira ngaho n'amajambo uza kuba wiyumviriye neza, kuko ni ibintu biba biriko bica kuri live, ku buryo icyo uvuze uzokwama ukibona igihe cyose. Ubundi bikanavugwa ko uno mugabo perezida wa FIFA aba ari we muntu ubukomeye mu isi y'umupira w'amaguru kurusha n'abandi bose babayeho, yaba abakinyi n'abiki. Wewe ntabwo aba ari umukinyi, ariko aba ari umuntu akomeye mu isi y'umupira w'amaguru. Reka rero ngo wumve ngo vyagenze gute kugira ngo bize kurangira Cristiano Ronaldo atsinze FIFA mu gihe yoyo itamubona nk'umwana mwiza. Ico gihe inzobere zahuriye muri iyo union nababwiye, noneho kugira ngo baganire na perezida wa FIFA, noneho barabe nigiki bovugana n'uwo mwanya, canke kugira ngo barabe nigiki boganira n'uwo bitse senateur wa FIFA. Hagezeho rero ubuza kubaza icyo no kwita Q&A, ngira ngo ni vya bibazo usubiza kimwe ku kindi. Noneho haza umubaza ati none perezida wa FIFA, hagati ya Cristiano Ronaldo ndetse na Messi, wewe ukunda nde canke wemera nde? Sepp Blatter canke uwo no kwita umusenatere wa FIFA, Sepp Blatter adaciye ku ruhande yahise asubiza, ariko iki kibazo yagomba kugisubiza n'ubwenge bw'isi, kubera ko ni kibazo ubona kiza kwangiza abantu benshi. Ubundi nk'umuvyeyi wese abagomba gusubiza neza hagati y'abana biwe, kuko uravye perezida wa FIFA ni aba bakinyi bose abari nk'abana biwe, abari nk'abahungu biwe. Ubwo ntabwo abakwiye kugereranya umwe ko ari munini gusumba undi, ahubwo abakwiye kwishura nka kujya kuntu umuvyeyi yishura abana iyo bamwajije mbese hagati yanje na naka ukunda nde. Nyine ari ukuntu ugenda uhengama ukavuga ati mwese ndabakunda ibingana, ariko ntucuza gusevya umwe ngo nuko umwe umukunda canke ugira uku. Hano hantu naho noza nkavuga ati nawe mu kwishura nta bwenge yaseye nk'ubushiramwo, kuko nanje ubwanje ndi ngaha abantu bamforowinze bamwe n'aba Cristiano Ronaldo, abandi n'aba Messi. Urumva zinoja ngaha mvuge ngo Messi ngo hizi better than Cristiano Ronaldo, aho urumva nyine mba ngize ibintu by'amafuti, kubera twese turabizi dukunda bano bagabo, ariko kuza mvuge ngo ndi ngaha kuri ruhande, urumva nyine ufise abantu bawe hajya ubusa nkaho ugize ikintu kibi cyane, kimwe kiza kubonekanisha isura mbi mu bantu basanzwe babakurikirana.
Rero kandi Sepp Blatter cyangwa no kwita senateri wa FIFA yaje ngaho avuga ati icyo no kwita ko yakoze ikosa rinini. Ubundi iyaza kuvuga ati jewe nkunda Messi cyangwa nkunda uyu ariko atarinze gusebya ubundi ntacyo byari bitwaye, kuko twese turavuga ati nje ndi umufana wa Cristiano Ronaldo ariko zinsebeje Messi, ivyo ni ibintu bitahuritse. Ariko kuza akavuga ko akunda Messi none hagaca agenda agasebya Cristiano Ronaldo, ni ibintu byagiye bibabaza abantu benshi, bigenda bibabaza isi y'umupira w'amaguru, noneho ubiza gufata iyindi ntera. Nkuko wewe yagiye avuga ati ubundi Messi ni umwana mwiza umuvyeyi wese yakwifuza kugira. Messi ni umwe mu bakinyi babayeho umugabo ubona ko ibintu vyiwe abikora neza. Ariko rero ikintu caje kubabaza abantu nuko uwo atahisemo ariwe Cristiano Ronaldo, noneho yaje kumwicira ico no kwita brande, arayihonyanga amubonekanisha ari nk'umuntu udashobotse, umuntu udashoboye, atakintu ashoboye. Ubona ko nyene byaje kugaragara n'isura mbi. Wenda yaza kuvuga ko akunda Lionel Messi, noneho ntaze no guhonyanga Cristiano Ronaldo ngo amwicire brande, amwicire iki, noneho byari kuvuga ati it's okay, nimba akunda Messi ni vyiza umwe wese agira uwafana. Ariko kucaza akavuga amajambo ayandi akomeye atamumara afise ku mukinyi nka Cristiano Ronaldo, umenye ko kiriya gihe yari ameze neza, kuko icyo gihe yakinira muri Real Madrid, hariya bakiri kumwe na ba Karim Benzema, hariya ubona ko ibintu byari bimeze neza. Ubundi hano hantu nuvuga ko perezida wa FIFA yakoze ikosa rikomeye cyane, nubwo bavuga ngo nta mu perezida akora ikosa, ariko hano hantu yakoze ikosa rikomeye cyane, kuko isi y'umupira w'amaguru gufata umuntu ukamukiniraho ukamwereka ko ntacyo ashoboye, asanzwe ari umuntu akundwa n'abantu, hariya ubukozi ikosa rikomeye cyane. Ubona ko byaba binagoye, kuko uyu mugabo n'umugabo atikera kinishwa mu mateka y'umupira w'amaguru. Mwita Cristiano Ronaldo, nubwo perezida yamuvuga ko amugereranya n'umukomando, umuntu aguma ahagaze mu kibuga nyine atangura kumusevya, ibintu ubona ko na Cristiano Ronaldo bwiwe byagiye ahantu biramubabaza, avuga ati uriya ni nk'ikintu cy'igikinisho, ni nk'ikintu cy'igipupe, ikintu kiguma gihagaze mu kibuga nyine atakintu na kimwe kimaze, atakintu na kimwe mbona gikora. Icyo akora gusa ni ibintu by'ubwiyemezi, ubwibone, ibintu nk'ivyo. Agenda avuga ko ikintu yoba asumbya Messi gusa ari uko yiyogoshesha amafaranga menshi, agenda yita ku mishatsi yiwe. Ubundi uyu mugabo nakasa mutwe akagenda avuga ko ikintu amusumbya ari ukwiyogoshesha cyonyine, atakindi kintu amurusha uretse ubwibone. Icumba cyose cyari cyuzuye abanyabwenge muri Oxford Union, bose baraseka barakumbagara bariko baraba inyishu perezida wa FIFA ariko aratanga kubijanye na Cristiano Ronaldo. Abaraho bose baratwenze, noneho ubona ko bariko baza bagira imikino, noneho ukabona ko bariko bakinira ku mugabo utajya akinirwaho, kuko ugiye kuraba uwo ari karabaza ibibazo yaratwenze, abamenyesha makuru baratwenga, babanyeshuri baje baratwenga, nyine ukabona ko ibintu byose baza nkaho babigize imikino. Ariko iri ryari ryo kosa rya mbere rigiye kuba mu mupira w'amaguru, bigatuma haza kuba ihangana rya Cristiano Ronaldo hamwe na FIFA. Ati byaje kugenda gute rero? Inyuma y'iminsi 5 uwo no kwita Cristiano Ronaldo bamusebeje, byose byaje kugaragarira aho no kwita Santiago Bernabeu. Ico kibuga ngira abantu murakize, hariya ni ca Real Madrid, hariya aho bariko baje gukina itimu canke ico no kwita urukino ni timu bita Sevilla. Ico gihe ngira ngo nubi yo Sevilla irahari, murayibuka neza na neza. Ukabona ko Cristiano Ronaldo yinjiye mu kibuga n'umujinya mwinshi, avuga ati singiye gukina nabo dukinana canke abo tugiye guhura, ahubwo jewe ngiye kurwana intambara nico no kwita FIFA, ndabereke ko ivyo bavuze atari ko biri. Ati rero byagenze gute?
Sepp Blatter uwo no kwita umuperezida wa FIFA inyuma y'iminsi 5 uwo yise ngo n'umukomando uwo yise ko ari igintu kiguma gihagaze noneho nyuma y'iminsi 5 yaje kumwereka ko ari umukomando noneho amuterera n'isari mu kibuga hari Santiago Bernabeu aho byose byariko birabera. Iyi ni inkuru y'amateka yabayeho mw'ijoro Cristiano Ronaldo yinjira mu cyo no kwita intambara ikomeye na FIFA aho ubona ari inkuru y'amateka kuri Cristiano Ronaldo aho ubona yari intsinzi kuri Cristiano Ronaldo ubwo yatsinda FIFA atiriwe arakoresha amajambo Messi agiye atandukanye uretse ko yari kubishobora ariko ntabwo yashimye kuja kwitangaza amakuru ngo yirirwa aravuga ibyo avuga ahubwo we nyene yashimye gukora akoresheje ukuguru kwiwe n'inguvu ziwe n'ubwenge bwiwe noneho birangira atsinze FIFA. Ati byaje kugenda gute rero? Kugira ngo byumve neza hari mu kwezi kwa 10 mu mwaka w'2013 nkuko nabivuze hari Santiago Bernabeu hari mu gihe cy'ijoro nkuko dusanzwe tumenyereye inkino hari yazibera amasaha y'ijoro none icyo gihe amatara yaraka cyane ku buryo wagira ngo ni ku murango kandi ari mwijoro aho niho byari bigiye kubera. Cristiano Ronaldo aho yagomba kwigaragaza akereka ko FIFA ibyo bamuvuga ko atariko biri. Ubundi ugo rukino Cristiano Ronaldo yaje kurukina afise umuriro afise imbaraga nyinshi ubundi rwari rwo rukino Cristiano Ronaldo aje gukina ataje kurukina nk'izindi nkino zose yari asanzwe amenyereye gukina ahubwo rwa rukino aje kurukina nkaho aje kwikura icyo no kwita umwasi kwizosi. Abavyibuka abaza aya mateka ngira ngo barayazi uwo mukino Cristiano Ronaldo ntiyaje kuwukina kugira ngo yinezeze gusa ahubwo yaraje no kuwushakamwo icyo no kwita intsinzi yaraje no gutanga ubutumwa ariko ataje guha ubutumwa ikipe bahanganye ahubwo yaraje guha ubutumwa uwo no kwita ko ari perezida wa FIFA kandi nkwibutsa ko ataraje guha ubutumwa ibihumbi birenga 60 byari byuzuye iyo stade canke abandi twariko turamukurikirana kuri televiziyo ahubwo yaraje guha ubutumwa uwo mugabo nakubwiye perezida wa FIFA. Ati byaje kugenda gute rero? Hakwibutsa ko uno mugabo umuperezida wa FIFA ari we mugabo wenyine yarakomeye ku isi ashobora guhitamo ati kino gihugu canke ino ekipe ahazaza hayo hameze uku canke bimeze uku kandi bigakunda byose akabikora ariko uwo mugabo Cristiano Ronaldo niwe yaraje guhangana nawe uwo bita Sepp Blatter perezida wa FIFA. Ubundi uno mugabo abasanzwe yica agakiza kuko n'umugabo ashobora kuba yorangiza kariyere y'umuntu yose ikagenda ikazima ariko Cristiano Ronaldo ntiyatinye guhangana nawe. Ubundi inyuma y'iminsi 5 imbere yuko bino byose biba nababwiye ko Sepp Blatter perezida wa FIFA yaje akinira ku izina rya Cristiano Ronaldo noneho yerekana ko Cristiano Ronaldo nta kintu ashoboye nta kintu na kimwe amaze ahubwo araza ko aramuhonyanga ni nkuko no kwita guhonyanga uruganda rw'umuntu mu gihe witwaje ngo we nuko uri perezida w'ico gihugu. Ubwo nuko Lionel Mbappe Cristiano Ronaldo yahoraja muri Meditorium mu byicaro bya FIFA akahoraja yisetsa canke atwenga mu myaka 4 yose biboneka ko yishimiye FIFA ariko ubwiwe muri we ntabwo yigera yishimira FIFA nakanya na gatoyi. Icatuma rero aza kwicaraho atishimye nuko muri iyo myaka 4 nababwiye baba bariko baha Ballon d'Or Messi ukabona ko Cristiano Ronaldo basa nkaho bamwirengagiza kandi aba yakoze n'ibitendo gusumba ndetse na Messi. Icyo gihe mu mwaka w'2013 hari igihe Cristiano Ronaldo yarari muri equipe ya Real Madrid ukabona ko icyo gihe uwo bise Cristiano Ronaldo nawe yari mu bakinyi ubona ko bariko bakina football nziza ngira ngo itigeze nabaho kwisi ariko kabona ko ari karitanga ariko ibyo byose FIFA kabirenga ko none ikaza guha igikombe uwo bise Lionel Messi.
ariko ico gihe cyose baba bariko baha ibikombe Messi, noneho ukabona Cristiano Ronaldo bamugira umukinyi wa kabiri. Noneho ivyo nivyo bigiye kutwinjiza neza na neza mwidonido. Tugaruke ku itariki 25 mu kwezi kw'icumi mwaka w'2013 niho tugaruka muri Oxford Union, hahandi twatangura ndiko ndababwira. Hari kubera ibiganiro by'abanyabwenge batumiye Sepp Blatter, perezida wa FIFA, niho byose byari bigiye kubera. Iyi union iyo yateranye aba ari umwe mu mihango canke umwe mu mico mw'isi y'umupira w'amaguru usanzwe uba, kuvuga ngo vyabaye ico gihe n'ubu bisanzwe biba, bakaja kuganira ku bintu bijanye n'umupira w'amaguru, abakinyi, wenda n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye. Nkuko nakubwiye ino nzu uri umuntu w'injiji uzi kuhubuka mu kuvuga, ntabwo baba bagukeneye gutegerezwa kujamwo hariya, hajamwo abantu b'abanyabwenge gusa. Nukuvuga aho hantu haza kubera ibiganiro, umwe wese avuga ati aha ntegeza kubanza kwiyumvira ijambo ngiye kuvuga, kuko ico no kwita debate canke ibiganiro mpaka nibishobora kuza kubizamwo uzi ko uza kuvuga amajambo ataberanye canke adakwiriye, kuko ubuzi ahantu uriko urabivugira. Ni kiganiro Sepp Blatter yari yatanze byashobora kurangira batamubajije hagati ya Cristiano Ronaldo ndetse na Messi, bakaza kumubaza ninde wemera canke ninde urenze kurusha undi. Ndetse iyo ni debate ubona yama iriho kuva na kera, ndetse na nuno munsi iyo nita debate iracabaho canke iryo hanganisha yabo bagabo uko ari babiri, ndetse Messi na Cristiano Ronaldo, who is better. Noneho uwararongoye iyo nama yabajije Sepp Blatter, perezida wa FIFA, ati noneho hagati ya Messi na Cristiano urahitamo nde? Ubundi hano hantu perezida wa FIFA niho rero nza kuvuga ko yakoze ikosa. Ubundi iyo bakubajije ku bantu nk'abo usanzwe uri n'umuperezida, ni nk'umwana mu rugo, kuko bari abakinyi aba bose ari nk'abana bawe. Rero bikaza kuboneka ko perezida wa FIFA wewe ntabwo yitaye ku ivyo bintu, kuko ni hahandi uza gusanga umwana mu rugo ndetse niwanyu uvuga ati mbese hagati yanje na naka papa yoba akunda ndi, ndetse mwama mu rudijo ntimuba muzi ngo abavyeyi bakunda nde kurusha undi, ariko bobo ubwabo baba berekana ko mwese babakunda ndetse bingana. Rero ngaha perezida wa FIFA yakoze ikosa rikomeye cyane, noneho aza kwishura nkuko asa nk'uhengamiye ku ruhande rumwe. Ibyo no kwita ko bitaje kugaragara neza mw'isi y'umupira w'amaguru, aho numvuga byaje gutanga ishusho atari nziza, ubona ko byaje gusa nkaho bikura abantu benshi ikizere FIFA bari basanzwe bayifitiye. Noneho bakavuga ati noneho FIFA ibintu ikoze n'amahano, noneho ibara ariraguye. Ukabona ko ari ibintu abantu benshi batagiye bishimira nkuko byari bisanzwe bamenyereye FIFA, kubera bavuga ati uwo n'umuvyeyi w'umupira w'amaguru, noneho nta bintu bidasanzwe cyane, nta bintu no kwita ko bitameze neza mboza kuvugira imbere y'isi y'umupira w'amaguru. Kuko ni nkuko nakubwiye hariya, iyo perezida wa FIFA avuze bisa nkaho ari FIFA ivuze. Ni nka kuriya dukunze kubona nk'iyo perezida wa Amerika Donald Trump iyo avuze ikintu ubona nyene twese twirukira ku mbuga tukavuga ati uzi ibintu Amerika yakoze, uzi ibintu Amerika yavuze kuri ibi nibi. Noneho ntabwo tuza kuvuga ngo ni perezida Donald Trump yavuze bino bintu, ahubwo tuvuga ati Amerika uzi ibintu yavuze, noneho nkaho umengo nico gihugu cyabivuze. Rero ngaha kuri FIFA, iyo perezida wa FIFA agize icyo avuga ku bantu b'abakinyi, ntabwo tuvuga ngo perezida wa FIFA yavuze ibi, ahubwo tuvuga ati uzi ibintu FIFA yakoze. Rero nabyo niko vyaje kugenda. Rero hariya Sepp Blatter nk'umuyobozi canke nk'umudepite wese canke uno kwita nk'umupolitike, kuko n'umupira ni politike, kino kibazo yagombaga kugikwepa, ntabwo yagomba kugisubiza. Yagomba guhita none hagikwepa ntiyirigwe aragisubiza, kuko byari ibintu biza gutuma ibintu biba nabi byerekana uruhande ahagazemwo. Ariko wewe ntabwo yiriwe araraba byinshi, yatwawe n'amarangamutima, noneho ahita agisubiza adaciye ku ruhande, noneho ahita avuga uruhande rwiwe ahagazeho.
noneho biza gutuma abantu benshi bavuga ati aha noneho ngibyo birasobanutse ibyo twahora twibaza, wayi batamuha Ballon d'Or, wayi atsinda biboneka mugabo ukabona bariko baramwirengagiza. Noneho byahise biboneka neza 100%, noneho biravuga ati uyu mugabo noneho bigiye vyagaragara, bigiye vyaboneka impamvu Cristiano Ronaldo atuba ariko arashyigikirwa cyane na FIFA, bivuye kuko bariko barabona ibintu vyagiye biraba mw'iyo myaka 4 iheze. Ngira ngo ngaha ico gihe ukiri muto ntuburi kurabibona, muga abantu bari bakurikira umupira neza na neza barabibona akavuga ati bino bintu mubimeze uku nuku. Rero ugiye kuraba nanje ubwanje kuri aka gashene kanje k'amafuti ugiye kumbaza hagati ya Cristiano hamwe na Messi, ubundi nanje ico kibazo nahita ndagikwepa. Hari umwe mba nemera nubwo uwundi ntaba ndamusuzuguye, ariko ico kibazo ntabwo nagisubiza. Niyo nagisubiza sinaza kuvuga ngo nemera uyu ngo ariko nakango sinagira uku reka kuko abantu badukurikirana bamwe muri aba Messi abandi muri aba Cristiano Ronaldo, urumva gukora ikosa ryo kuvuga ngo bimeze uku aho ni nkaho uba umenje. Kuko nimba wibuka neza umujene bita iShowSpeed asanzwe asiriminga kuri YouTube no kuzindi mbuga, ngira ngo muribuka neza atanguye kuja mu mbuga y'isi y'umupira w'amaguru, none akaza kwigana umukinyi bita Cristiano Ronaldo. Hari ubona ko yagiye aronka abantu benshi baza bamukurikirana, ubona ko vyamuzamuriye YouTube yiwe kuri rwa rugero rumwe rutabaho, vya bindi novuga ko ari ibintu vyabaye nk'umugisha kuri we ubwo yatangura kwigana ibintu vya Cristiano Ronaldo. Rero Sepp Blatter adaciye ku ruhande, uwo ni perezida wa FIFA, yaravuze ngo Lionel Messi ni umwana mwiza, he's a good boy. Umuntu wese cyangwa umupapa wese yakwifuza kugira cyangwa umumama wese yakwifuza kugira. Rero kugeza aho perezida wa FIFA asubije uko, cyangwa aho numvuga ko ari FIFA yari kiravuga isubije uko, vyari byiza kugeraho nta nico vyari bitwaye. Ariko inyuma yaho ibyo yaje kuvuga kuri Cristiano Ronaldo nibyo byaje kuba bibi cyane. Niwaza kumva rero navuze ibi cyangwa perezida yavuze ibi, uraza gucutahura cya kinini avuga ati kubera iki abantu bose bavuga ko Messi ari umwana wa FIFA, cyangwa kubera iki FIFA yamishyigikira Messi. Rero niho uza gutahura bino bintu. Perezida wa FIFA yaraje ahejeje gutakakiza Messi, kumuvuga neza udutenda akora niki, noneho agaruka kuri Cristiano Ronaldo, noneho navuga ko yamukoreye iyicarubozwe, aza amuvuga nabi ibintu bidashobotse. Noneho reka mwumve mw'abantu. Rero nyuma yo gutakakiza Messi yaraje aravuga turiya Messi n'umwana mwiza niki, noneho ahita ahaguruka mu ntebe. Wibuke ko ari umuntu w'umutama bakuze hariya, noneho ahagurutse mu ntebe araza aravuga ati noneho rero uriya wundi ameze nk'ikintu kiguma gihagaze, ameze nk'umukomando, ameze nk'umuntu umengo ntazi ibyo arimo, noneho ntatara anafise. Aha ndiko mvuga ibintu yagiye avuga, ntabwo ari je ndiko ndabivuga, we nyine avuga ati ntatarafise. Ni ibintu nyene byo gusunikiririza, ubona ko n'ibintu ari karakora umengo ntaba abizi. Noneho ukabona ko asa nkaho yagaragaza ko Cristiano Ronaldo asa n'ikintu no kwita nk'ikirobo cyangwa nk'ikimekanike. Noneho ukabona ko ibintu yagenda avuga yasa nkaho ari kumuka. Ibyo nabwiye kuri ya iShowSpeed ari karakora utuntu twibona bari karavuga cyane umenga ari karamuka. Sinzi ko yashaka kugaragaza ko Cristiano Ronaldo yaba ameze nk'imbwa iri kumuka iri mu kibuga. Noneho ukabona ko ari ibintu bigiye biteye n'ubwoba, ukavuga ati ese uyu mugabo ni igiki koko apfa na Cristiano Ronaldo vyanyavyo vyemewe. Noneho abari mwiyo sare bose baraturitse baratwenga, ubona ko bariko basa nk'abatwenga Cristiano Ronaldo. Noneho ivyagiye kubabaza ko kandi ntabwo perezida wa FIFA yarekeye aho, ahubwo yakomeje avuga. Yashakaga kugaragaza Cristiano ko ari umuntu w'umunyabwibone, umuntu uburi mu kibuga agaragaza ko ari umuntu w'ibiguvu, noneho ntatara ntaki. Noneho ukabona ko ivyo bintu ari byo byatumye ku rundi rwego, kuko aho ubona we yasa nk'avuga ati Cristiano n'umuntu w'ubwibone, n'umuntu yibona cyane, yerekana ko abandi abarenze kunuku, ubona ko ari ibintu
aza kwerekana nko kumenga ararenze ariko ntabwo ariko biri. Noneho ukabona ryasaka ryinshi Cristiano Ronaldo aba afise kwa gukora cyane, aba afise umuhate n'umurava aba afise mu kibuga kwa kuntu aserebura yatsinze bitsindo akoresha ibiguvu byinshi. Noneho perezida wa FIFA we wabona ko buriya ari ubwiyemezi nyene biriya bintu bitabaho. Noneho akantu rero yari yaciye ahereza ko canke novuga yasoreje ko niko kabaye kabi. Noneho yasoje avuga ati ikintu cyonyene Cristiano arusha Messi ni ikintu cyuko yiyogoshesha ku mafaranga menshi canke uwo no kwita umukwafere wiwe nuko amwishura amafaranga menshi. Ibintu by'ubwibone gusa nivyo akunze kuba akoresha, cyonyene nico amusumvya, cyonyene ikintu cy'ubwibone nyene icyo cyonyene nico amurushije kwiyogoshesha ku mafaranga menshi, kwishura amafaranga menshi mu bintu vya hato na hato. Noneho ukabona ko ari byo yagiye ashinja Cristiano Ronaldo ko ari byo byonyene asumvya Messi, mu gihe wewe Messi yiyogoshesha ku mafaranga makeyi canke yiyogoshesha biciriritse. Noneho mu gusubiza wewe yagenda avuga ati ikintu cyonyene Cristiano asumbije Messi ni ico ngicyo gusa, ni ibintu by'ubwiyemezi nta kindi na kimwe. Dusanzwe tuzi hagati yabo ko ari babiri, ninda ashora amafaranga kugira se neza, ninda koru ibintu bijanye no kwiryohera ku buryo bw'amafaranga menshi, ninda akoresha menshi, ibyo dusanzwe tubizi. Ariko ahangaha perezida wa FIFA yavuze ko ikintu amurusha ari ukwiyogoshesha gusa n'ubwiyemezi, atakindi na kimwe Cristiano Ronaldo asumba Messi. Noneho rero ibaze ko abantu nk'aba bose yabanje canke uwundi muntu wese uriko ubazwa kwa kino kibazo kwishura ko ukunda umuntu umwe ntaco biba bitwaye, ariko kugenda usebye uwundi muntu navyo nijya aba iri nk'intambara utangije kw'ibyo bihangange uko ari babiri. Noneho ca wibaza perezida wa FIFA nkaho no kwita ko ari papa wabo nabo ari abahungu biwe, agaca avuga ibintu kuri Cristiano Ronaldo. Urumva bisa nkaho ari intambara perezida wa FIFA canke FIFA yari atanguje hagati yiwe n'umukinyi bita Cristiano Ronaldo. Ngira ngo uri kumva agahinda Cristiano Ronaldo uwo mwaka yagize mu mutima. Ico gihe Cristiano Ronaldo yari afise imyaka 28, ubona ko yari akiri umujene agifise inguvu ziboneka ko ashobora gukora n'ibindi bishoboka uko byogenda kose kugira ngo yereke isi y'umupira w'amaguru ko ari umwe mu bakinyi beza isi itunze. Noneho ukabona ko iyo myaka iba ari myiza cyane, bituma wokora ibintu bikomeye. Kandi ugiye kuraba nk'umukinyi nka Cristiano Ronaldo yari kakora ibintu bikomeye kugira ngo aheshe ishema canke akure umupira ku rugero waruriko, noneho awushikane ku rundi rugero ukugira ngo isi y'umupira nayo igire ijambo. Kandi koko urabona ko vyatevye binakunda. Noneho ikirenze ko uwo no kwita ko ari umuvyeyi w'abakinyi wose, perezida wa FIFA akaza akarenga tw'ivyo bintu byose abibona, noneho akaza agasevya uwo no kwita Cristiano Ronaldo. Ukabona ko vyaje bikababaza Cristiano Ronaldo. Noneho ubaye wowe uri Cristiano Ronaldo wumva wari gukora iki mu gihe wari kukuvuganira cyangwa wavuganira abakinyi bose, noneho wewe ariko agushinja ubwiyemezi, ubwibone n'ayandi makosa menshi agiye atandukanye, mu gihe wewe atako utari kuragira kugira ngo isi y'umupira w'amaguru igere aho igeze uno munsi. Noneho kanatsinda urumva yamwise Robo mu kibuga, amwita umukomando, amwita umwiyemezi, amwita ko ico arushije abandi ari ukwiyogoshesha inyogosho zihenze kurusha abandi. Uyu muperezida nawe nakasa mutwe waraye. Ubundi Cristiano Ronaldo abamuzi numugabo atari umugabo w'agafu kimvugwa arimwe, novuga ko ari umugabo atigera aherana ikintu wamukoreye. Ntabwo yigeze azana abamenyesha amakuru avuge ngo wabonye ngo perezida ngo ibintu yamvuze ko oya, ahubwo afise ubundi buryo bwiwe yari yateguyemo ibintu aza kubimashoningamwo canke ukuntu aza kubikoramo. Ngira ngo yari gutumiza ama TV canke ama televiziyo canke imenyesha amakuru, kuko kandi hari kuza benshi kukuriya n'umustari akavuga ukuntu nawe abyumva, kuko yari kubivuga kandi bigakunda, kuko asanzwe akurikirwa n'abantu benshi kandi yari kumwankisha abantu, ibyo byose bigakunda. Noneho we ntiyabikoze uko hari mu 2013 ubwo yagiye ku rubuga rwe rwa Instagram
apostinga ya majambo perezida wa FIFA ariko aravuga, noneho akurikiza ko amajambo avuga ati uyu ni perezida wa FIFA canke ni FIFA iriko ivuga uburyo bamfatamwo. Ntabwo yaje ngo avuge ngo urumva ngo FIFA ngo ivuga ngo kunuku oya, yaje avuga ati aya n'amajambo FIFA ivuga uburyo bamfatamwo nge ndetse n'icubahiro bampa, ndetse n'uburyo FIFA igaragaza club yanje nkinira ariyo Real Madrid ico gihe yakinira, ndetse bagaragaje n'uburyo bafata igihugu canje mvukamwo canke nkomokamwo arico Portugal. Ati ndakeka noneho byose bisobanutse ahangaha. Cristiano noneho guhereza kw'iryo jambo yavuze ngo ndakeka noneho byose ngaha abisobanutse, ngira ngo murumva ko noneho yari kavuga ati ngira ngo mwavyiboneye ibarondoro zo mu myaka 4 ishize ziheze baha uwo no kwita Lionel Messi, ngira ngo igisobanuro mwamaze kukibona kuko harimwo benshi bagiye bavuga ati kubera iki Cristiano Ronaldo batagiye bazimuha, kuko nawe tubona hari imyaka yagiye akina neza mugabo ukabona ko bagiye baziha Lionel Messi. Noneho nawe acavuga ati ngira ngo mwabonye igisobanuro cyabyo uko FIFA yari isanzwe imfatamo. Nyuma y'iminsi 5 rero nibwo uwo kwita Cristiano Ronaldo yaje kugaragaza icarico inyuma yo kuvugwa nabi, inyuma yo no gukorerwa yicarubozwe. Nibwo ikipe yagombaga guhura nayo inyuma y'iminsi 5, nababwiye ari ikipe ya Sevilla, nibwo yagomba kuyikorera udutendo, noneho akaza gutanga ico no kwita ko ari message kuri perezida wa FIFA. Ubundi izari itarike 30 ubwo Cristiano bari bamututse ku itariki 25, ubwo hari hashize iminsi 5 ivyo bibaye. Noneho ku itariki 30 ukwezi kwa rukwicumi mu 2013 ubwo niho ibyago byagomba kugwira Sevilla hariya i Santiago Bernabeu, ahantu hari ibihumbi birenga 65 wongeye ko na perezida wa FIFA, niho agasha kaje kubera aho hantu hariya i Santiago Bernabeu. Ico gihe umutoza wa Real Madrid yitwa Carlo Ancelotti, ico gihe Real Madrid yari ku mwanya wa gatatu. Ico gihe timu yari ya mbere yari FC Barcelona, ubwo bagakurikirwa na Atletico Madrid ari ya kabiri, noneho iza ubwa gatatu ikaza kuba Real Madrid. Ico gihe itimu ya Real Madrid yari imeze neza mu ruhande rwo kwataka, bari bafise ivyatatsi novuga ko ari bihangange, aho bari baherutse kuronka umugabo bise Garibelli yaravuye muri timu hariya ya Juventus ariko abamereye nabi, noneho bakaba bari kumwe n'umugabo w'umufaransa bise Karim Benzema, noneho barongowe n'uwo bise Cristiano Ronaldo. Ubundi nuko biba bimeze. Cristiano Ronaldo ni umugabo utaja uripfana, ni umugabo atapfa kwibagirwa ikintu uba wamukoreye. Nimba wamututse umenye niyo hazohera imyaka ingahe ko azoza mpaka akabigusubiza akabikwereka. Noneho uretse ivyo byari bimaze iminsi 5, no kuvuga byari bigishushe, yari akivyibuka neza cyane gatanu kuri kagenzi kako. Noneho ukabona ko hano hantu yaje afise umujinya mwinshi, afise umuriro mwinshi, ubona ko yari yakiri n'umuntu w'umusore agifise inguvu. Ubona ko aho hantu itimu ya Sevilla yari igiye kuhabonera ishano. Ndetse muri kamere ya Cristiano Ronaldo ubundi ukuntu asanzwe ateye mu miterere yiwe, iyo umusuzuguye cyane ni nkaho ubugize igitsindo kimwe mu byo yifuza gutsinda, ahubwo wewe ashaza ashizemo n'inguvu nyinshi akabikwereka kugira ngo wibonere neza ko ahubwo uko umukeka wewe atariko yari ameze. Kandi aba bagabo bose ukunze kubibona ko ariko basanzwe bameze. Ngira uribuka Lionel Messi nk'iki gikombe gishize, uwo bise Bellingham hariya yaje aramukindaga amubwira amajambo mabi, kandi urukino ubona ko rwari ko ruhera neza. Noneho ibintu ibara ryaguye mw'abantu mugira mwarabibonye, hari ibintu vyakoretswe. Noneho bano bagabo rero basanzwe ari abantu batarya baripfana n'umusi wa rimwe. Rero na Cristiano Ronaldo iyo umusuzuguye ahubwo akwereka ko wewe ari hejuru cyane usumba nuko wewe wari usanzwe umwibaza ko, agaca akwereka ko ibintu abizi neza kurusha nuko wewe wabikeka. None hakakwereka ko
ko asanzwe ari hejuru gusumba uko we wamwibaza ko. Noneho bisobanuye iki? Cristiano Ronaldo ni wa muntu iyo umukoreye ikintu noneho araza akakibika, noneho igihe cya nyacyo nicagera cyo kukwereka uwo ari we wanyawe niho aza akakwereka uwo ari we, noneho akakuha ubusobanuro bwiza, atiriwe arata amajambo, atiriwe aravuga ngo bimeze gute, noneho akoresheje kwa kuguru kwiwe n'imbaraga ziwe akakwereka who is Cristiano Ronaldo, akabikwereka imbere y'isinzi ry'abantu, imbere y'ibihumbi by'abantu, noneho ukaza kwemera ko uyu muhungu atari agafu k'imvugwa rimwe nk'uko bakunze kubivuga. Noneho rero ukabona ko ivyo bintu Cristiano Ronaldo yabibitse mu mutwe, noneho inyuma y'imisi 5 aza kwereka FIFA ko ivyo yamwibazaho byari nivyo kuvuga ngo ikintu arusha abandi ngo no kwiyogoshesha, ngo ubundi ngo bari mu kibuga nk'igikanganyoni canke ico no kwita umuterabwoba abo bikinana kuriya kuntu bawumva ngo naka ngo yari mu kibuga bamutinya ngo bamwubaha, ugasanga bamusize ko nk'abagabo nk'abantu bamucunga barenga 2-3, noneho wewe yasa nkaho ari kamusevye avuga ati uriya n'igikanganyoni mu kibuga nta kintu ashoboye, reka nta mupira afise, ahubwo ivyo mupira mubirekere uwo bita Lionel Messi. Noneho ukabona Cristiano Ronaldo nawe ako kantu ko yakabitse mutwe inyuma y'imisi 5, noneho imbere y'isinzi ry'abantu aza kumugaragariza uwari we, noneho arabikora kandi biremera. Ubwo rero match yagiye gutangira hagati ya FC Sevilla hamwe na Real Madrid, ubwo Cristiano yakora ku mupira yaragegimbiza umupira, ukabona ko abakinyi canke abo novuga abafana bose bahise bahaguruka, ukabona ko baje kuraba bavuga ati mbega Cristiano Ronaldo no musi arabikora kwikiko FIFA yamusebeje. Mbese ubona ko mwino myaka yarakira umusore afise inguvu, ubwo yakora ku mupira isi yose y'umupira yajugumira, haba bari mu kibuga haba bari hanze bari kumuraba kuri TV, bavuga ati ubu Cristiano Ronaldo agiye gukora udutendo atawundi muntu aradukora, ubona ko abantu bose baba bizeye gishasha agiye gukora. Bikanavugwa ko uno mukino ari umukino Cristiano Ronaldo yakinye n'umutima mwiza, atakwikunda, ubona ko ariko ahana pase na bagenzi biwe, ubona ko ashize umutima hamwe, ata pressure yabishizemwo, ariko ico ariko arasobanura, ariko ashaka gutanga message kuwari yamusuzuguye imbere y'imisi 5 imbere y'uko urwo rukino ruba. Ku munota wa 13 abantu bariko bararaba urwo rukino, uwo bise Gareth Bale nibwo yahise aterekamwo igitego ciwe ca mbere, ubwo inshundura arazinyeganyeza. Noneho ku munota wa 17 noneho Gareth Bale nubundi asubiramwo gushyiramo ikindi gitsindo ca kabiri, aho ubona match yarigeze ahantu haryoshe cyane, ubona ko abataka bose ba Sevilla basa nkaho bariko bacunga Cristiano Ronaldo, kuko yari umuntu atinyitse cyane, kuko ico gihe yari umwe mu bataka bameze neza hariya muri Real Madrid, ubona ko yari umwe bavuga ati uyu akoze ku mupira ibara n'ibara riragwa umwanya n'umwanya. Rero ukabona ko ari umwe bacunga cyane canke barabira hagufi. Carlo Ancelotti uwo yari umutoza w'ico gihe yafashe yigira ku ntebe ariyicarira, kuko Carlo Ancelotti yarazi umuhungu wiwe uwo no kwita Cristiano Ronaldo ko bamuvuze ko amajambo ababaje, kandi avuga ati aha ndamureka nje ndazi ndamwizeye udutendo aza kwikorera tuza kuba twishi. Rero wewe yagiye no ku ntebe ariyicarira avuga ati reka nanze ndorere agasobanuye nk'uko abandi bakarorera nicaye ntuje, kuko icyo nzi cyo aha hantu Cristiano Ronaldo ibara riraza kugwa. Noneho rero ndabibutse ko tugiye gutangura ca gice ca kabiri, mutaja kure. Noneho ngaho turaje ku mwanya rero wa 30, twese twari turaho turindiriye mbese Ronaldo agiye gukora iki, ndetse Ronaldo bigiye kugenda gute. Ubwo ku munota wa 30 harageze ubwo Cristiano Ronaldo yagomba guhabwa penalty, noneho arayihabwa. Ubwo perezida yagomba
kwicuza ibyo yavuze muri Union yari yabaye hariya. Rero ukabona ko Cristiano Ronaldo igitsindo ca mbere ciza cyane ca penalite yahise agiterekamwo ubwo inshundura arazinyeganyeza, ubwo biba ibitsindo 3-1 Sevilla yari yamaze gutsinda. Rero ukabona ko Cristiano Ronaldo yari amaze gutsindamwo igitsindo kimwe, umwe wundi nawe atsindamwo ibitsindo 2. Noneho ibintu byagiye gutangaza nuko ico gihe Cristiano Ronaldo uko twari dusanzwe tuzi aserebura, uko asanzwe abikora siko byagenze uwo munsi, ahubwo yarinjije igitego. Noneho agenda aho no kwita hariya mu nguni canke muri kona, ahagararayo aterera sari abafana. Noneho kubera bari bamwise ngo ni umukomando mu kibuga, noneho agaragaza neza ko ari umukomando. Noneho umupira urukino rurabandanya. Ubwo ngira ngo uca wumva amaze gutera isari icyo yarashatse gusobanura canke icyo yariko arerekana. Ubwo yariko aho ubutumwa perezida wa FIFA, kuko nawe mw'ico kibanza niho yarasanzwe aherereye. Ubwo nk'abakinyi ba Real Madrid bari basanzwe bari aho ngaho, nabo batanguye gusa nk'abamushigikira, nabo batera isari, kuko benshi muri bo bari bazi icyakoze, kuko bari basa nkaho babonye ibyo yaraye apostinze igihe perezida wa FIFA yariko amuvuga nabi niki. Ubwo nabone bamufashije gutera sari, baramwereka urukundo, kuko bo bari bazi icyo ariko arasobanura. Rero ukabona ko icyo gihe match yagiye kuba akataraboneka, iza kuba match iryoshe bya bindi na wewe utari wibaza. None iyo sari yarateye ubona ko bwari ubutumwa ahaye perezida wa FIFA canke FIFA, avuga ati iryo kamba mwampaye ry'uko ndi komanda nta kibazo na kimwe, ubwo ndaryemeye. Noneho ngiye no kurinda iyo brand mwampaye, nta kibazo na kimwe. Noneho ukabona ko yabigize nta mutima mubi, nta nikosa na rimwe abikozemo. Noneho muri uko kuntu yaje gutera isari n'abafana barabimufasha, noneho bisa nkaho bamufashije gusevya perezida wa FIFA. Noneho bafata bwa byibone n'iki yagiye abimwita, nawe barabimuterera barabimusubiza, noneho ikimwaro kimusubirako. Noneho muri uwo mukino ibintu byagiye bitangaza nuko Cristiano yasubiye arakina, noneho anyeganyeza ishundura, noneho yereka FIFA ko komando adahagarara ngo nuko aratsinze igitego kimwe cyangwa nuko arashe umuntu umwe, ahubwo komando bwiwe yanakurasa akongera akagusubira, none akarasa n'abandi benshi, noneho bikagira inzira akabona kugumana iryo zina rya komando. Noneho ugiye kuraba ko Cristiano Ronaldo yavuze ati rino zina rya komando woririnda, ni brand ikomeye canke ni zina ryiza rihesha ishema umuntu. Noneho amaze gutsinda ivyo, noneho biza kuba ibitsindo 2 vya Sevilla, nawe Cristiano amaze gutsinda 2, noneho na Karim Benzema yatsinze ice. Biza kurangira aho Cristiano Ronaldo bari imbere ku bitsindo 4-2 vya Sevilla. Noneho Cristiano Ronaldo anyeganyeza ishundura atsinda igitsindo. Noneho niho baje barakina, biza kurangira Beri ahaye iyindi pase uwo no kwita Cristiano Ronaldo, noneho anyeganyeza ishundura atsinda igitsindo ca 3, aho mw'urwo rukino yatsinze ibitsindo 3 ari umuntu umwe wenyene, atawundi muntu amuvuganiyemo. Noneho aha ubutumwa FIFA amwemeza ko atari kwa kundi amiyumvira, ahubwo wewe asanzwe afishe ukundi kuntu akoramwo utuntu twiwe. Ubundi iyo match yagiye guhera ari bitsindo bigera kuri 6-2 vya Sevilla, aho ubona Cristiano Ronaldo yaje guterekamwe ibitsindo 3 vyiwe wenyene, ukabona 2 vya Beri na kimwe ca wa Mufaransa Karim Benzema. Rero ukabona ko urukino wagiye guhera Cristiano yeretse neza FIFA ico ari cyo, ko ari umuntu utajya urifana canke atari kagafu k'imvugwa rimwe uza kuvuga uko wishakiye, noneho uce wibaza ngo biraza kurangira neza canke birangira uko nyene, nkuko ubona ati uyu namushize hasi namurangije. Ariko
byaje kurangira Cristiano Ronaldo yeretse isi uko umututse nawe atajya agaherana canke atigera aripfana. Rero ukabona ko runo rukino rwaje kurangira Cristiano Ronaldo yamaze kugaragaza uwari we neza neza. None ivyo bintu vyatumye isi y'umupira, abakoci, abafana n'abandi bantu bagiye batandukanye, aba arbitre babona ko kumbe Cristiano Ronaldo yababajwe n'ivyo FIFA yamuvuze ko, noneho abantu batangura kubona ko kumbe FIFA isa nkaho yaboneye Cristiano Ronaldo, aho yagiye kumuvuga ko ibidakwiye, kuko ubona ko ibintu yari yakoze bisa nkaho byari bisa nkaho bitameze neza canke ibidasa neza. Ubwo bose bagiye kubona ati aha hantu nabo FIFA basa nkaho barengereye Cristiano Ronaldo. Niko nkuko bukeye bwaho baje kwataka perezida wa FIFA inyuma yo kumukino bukeye ubaye, noneho biza kurangira perezida wa FIFA asavye imbabazi kuko yari yabonye ko ibintu yakoze ari amakosa. Ni bimwe natangura ndababwira, buriya ubundi abana abawe iyo ari babiri kirazira kugereranya nguyu ungoya ngo ni mwiza gusumba ngo ameze gusa, oya, ahubwo iyo uri umuvyeyi mwiza hari ibibazo keshi iyo bakubajije ubanza kwiyumvira ko imbere yuko ubisubiza. Noneho perezida byarangiye asavye imbabazi, noneho wibaze gusaba imbabazi wowe kwita umuhungu wawe bikarangira uciye bugufu ukamubwira ati umuhungu wanje mbabarira, nabonye narakoze ikosa. Noneho niho FIFA canke perezida wa FIFA yaje araca bugufi arasaba imbabazi isi y'umupira w'amaguru. Noneho Cristiano Ronaldo kiba ca gitsindo nababwira ko yatsinze FIFA ubwo bari mu ntambara na FIFA nyene. Ariko nubwo byagenze uko yaraje asaba imbabazi, mugabo ubona ko ari imbabazi zitavuye ku mutima, kuko ubwo yaje avuga ati nimba ibintu navugiye muri iriya nama y'ubwiherero hari byakubabaje nyene umbabarire, ubwo sinashakaga kubikora ngo bishike kwa rugo hari n'ugwego yuko byo kubabaza kuriya kuntu nabibonye, ariko umbabarire. Ariko ukabona ko ubwo ubuje yasavyemwe mw'imbabazi bisa nkaho nyene bitavuye ku mutima, ubona ko abikoranye ubwibone bwinshi nkuko nawe yagiye abivuga. Ubundi ntibyaje kurangiriraho kuko haciye hatangura igikombe c'isi, ubwo bagiye gufata ikipe ya Portugal ihura na kipe y'Ubuswise, ubwo muzi umukinyi w'umwiyemezi bita Ibrahimovic, ubwo yavuga ati aha atugiye kubahondagura tubereke ko turenze. Nibwo urukino rwatangura, noneho urukino rutanguye baza gukina barakina, noneho Ibrahimovic aterekamo ibitsindo bibiri wenyene, noneho bavuga ati ahangaha Cristiano Ronaldo turamusezereye ntabwo azoja mu gikombe cy'isi. Ubwo bariko bakina za nkino zo gukuranamo kugira ngo baronke itike ryo kuja mu gikombe cy'isi vyemewe. Noneho biza kurangira Ibrahimovic mwarimu muzi kiriya gihe n'ubwiyemezi bwiwe akubise ibitsindo bibiri, avuga ati byanke bikunde ngaha Cristiano Ronaldo nukumusezerera atahe burundu. Noneho ibintu yakoze mwiyo match ni ibintu bitari byoroshe, ahubona Cristiano Ronaldo nawe yaje umunyuma akavuga ati murahumba ndahaja. Ubwo naho nyene yakinye arafadikanya n'abakinyi biwabo muri Portugal bakina urukino rwiza rwabaye urukino rw'amateka. Novuga hariya kuri Cristiano Ronaldo ubona byari ibintu bimeze neza, byari ibintu novuga ko ari ibyishimo, ubona ko ari ibintu bihagaze neza, ubona ko byari ibintu bimeze neza cyane kuri gwagwego. nawe we uvuga ati aha hantu Cristiano Ronaldo nubwo biri uko ndabona hakirimo akantu kagashavu, kuko FIFA yamusuzuguye, yamugereranije ni robo, yamwise ko atacashoboye, yamwise ko ari umuntu aguma hagaze wenda ari igikanganyoni. Rero ukabona ko hano hantu Cristiano Ronaldo naho yaje kugaragaza bya bintu novuga ko agashavu akigafise, inyuma yuko Ibrahimovic aje akabahondagura ibitsindo bibiri. Noneho nawe yaje avuga ati reka barakubeshe, jewe nubu ndacafise ka gashavu kuko bansuzuguye, ukuntu bamvuze nabi, ukuntu bavuze ko ntacyo nshoboye.
noneho iyo game nayo yarayijemwo ayihondagura ibitsindo 3 ari wenyene, noneho aramwemeza, noneho birangira arose itike yo kuja gukinira igikombe c'isi. Noneho mu gihe abantu benshi bari bamaze kuvuga ati hano hantu Portugal ntitubona kwiza kuhava, ntitubona ukuntu biza kugenda kugira ngo ive imbere ya y'Ubuswise, noneho Cristiano Ronaldo araza abereka ko atari gafu k'imvugwa rimwe, ahubwo no gukurikira asubira akaza akabereka icyo ashoboye, niko kuza akaza akabahondagura, n'ubundi bikarangira atsinze ibitego 3 ari wenyene. Ukabona ko vyaje kurangira urukino rumeze neza, n'ubundi Cristiano Ronaldo yasubiye kwereka isi ko ari umwe mu bakinyi bafise impano ikomeye canke iyo bitumye ikintu ari ngombwa bakigereko. Noneho guhera uwo munsi niho FIFA yavuga ati noneho hano naho turabigenza gute, kuko ico gihe bavuga ati isi yose yamaze kumenya ukuri naho tumwanka, mugabo hano naho Ballon d'Or turayimwima gute mu gihe yakoze ibi bintu byose kandi n'isi yamaze kuba ibibona, turabigenza gute? Nibwo ico gihe yagiye gutahana Ballon d'Or, kuko bari babuze ukuntu bari bubigenze. Rero ibintu byagiye bitanga inguvu kwa Cristiano Ronaldo, canke ikintu novuga ati hari gihe uvuga ijambo rikakugaruka ukaza gusanga bigiye no kuba bibi gusumba uko wabitekereza, kuko ibintu byagiye kuba igihe cyo gutanga Ballon d'Or. Noneho ni hahandi usanga abantu bose bari muri sare barindiriye ibintu biza kuba, barindiriye ukuntu ibintu biza kugenda, barindiriye ninde baza gutangaza ko aza kuronka Ballon d'Or. Noneho icyo gihe muri Zurich niho basanzwe batangira izo Ballon d'Or mu 2013 nibwo bagomba gukora ibirori byo gutanga Ballon d'Or uwo mwaka. Niho baje baravuga ati ese ko abantu basanzwe babona ukuntu twagiye tumwataka nawe agenda dusubiza, noneho n'abafana baraza babizamo baratwataka, bijaho barasaba n'imbabazi, noneho biragenda gute? None haravuga ati hano hantu turabigenza dutera, biraza guherera he hamwe twomwe ino Ballon d'Or mu gihe ibintu byose yabikoze. Noneho mu mwaka w'2013 niho baje baha Ballon d'Or uwo no kwita Cristiano Ronaldo. Ati none vyagenze gute? Noneho niho bari muri Arizona bagiye gutanga iyo Ballon d'Or. Noneho ubusanzwe asoma ubuza kubu uwa mbere ahabwa Ballon d'Or, noneho arinamura asomani Cristiano Ronaldo. Kandi nkakwibutsa ko hano hantu umuntu aza gutanga Ballon d'Or aba ari perezida wa FIFA. Noneho umwe yanamusuzugura, umwe yamuvuga nabi, umwe yavuga ko adashobotse, umwe yavuga ko ari kirobo, umwe yavuga ko ari gikanganyoni mu kibuga. Noneho birangira aciye bugufi, noneho afata Ballon d'Or arayimuha imbere y'isinzi ry'abantu. Ukabona ko nubwo byari bimeze uko, byagaragara mu maso ya Cristiano Ronaldo ko atigeze yishimira uwo mugabo na gato, kuko bivanye n'ukuntu bari basanzwe babanye, kumusuzugura, kwerekana ko atacashoboye, kwerekana ko atari umukinyi mwiza, kwerekana ko atakintu na kimwe arenze kurusha abandi. Noneho birangira aciye bugufi aramuha Ballon d'Or, aravuga ati uyu mwaka 2013 ni wa Cristiano Ronaldo. Noneho baramuha Ballon d'Or, noneho kiba ca gitsindo canke ca gitego canke ya ntsinzi nababwira ko Cristiano Ronaldo byagiye kurangira atsinze FIFA mu mwaka w'2013. Ni ibintu byinshi byagiye biba, ni inkuru nyinshi zagiye zivugwa, n'amajambo menshi yagiye avugwa muri uwo mwaka hagati y'isi y'umupira w'amaguru. Nubwo benshi muri twe twari bato mugabo amateka iyo ahari aravugwa, canke iyo amateka yakozwe ni ngombwa ko tuyazana tukayababwira tukayasubiramwo. Ni naco mwatwizereye, ntitwogenda babwiye. Rero ukabona ko Cristiano Ronaldo yaje ayemeza isi, abereka ko mwinosi y'umupira w'amaguru atakintu na kimwe atoshobora, kuko imyaka 4 yari heze atayo bariko baramuha, kandi ubona ko yabikoreye. Ariko byaragiye ngaho kubera ijambo perezida wa FIFA yagiye kuvuga nkaho umengo ni ibintu bisanzwe
biza kurangira noneho ribaye iciro ry'umugani canke ribaye ico nokwita intandaro y'uko Cristiano Ronaldo aza kumwerekana ubushobozi nawe asanzwe afise mw'inosi y'umupira w'amaguru. Noneho ibaze gusuzugura umuntu ukamwereka ko umurenze, noneho bikaza kurangira nawe akwemeje, ukaza guha Ballon d'Or umuntu wasuzuguye uvuga ko nta muntu murimwo, nta kintu amaze, nta kintu ashoboye, noneho bikarangira uwo mwaka ari nawe atahanye Ballon d'Or, nawe nyine ubwawe ukiri perezida w'ubwo burongozi, noneho ukayimwihera n'amaboko yawe ari wo wamusuzuguye uvuga ko uriya nta mukinyi murimwo, uriya nta kintu ashoboye, uriya nta kintu amaze, uriya n'igikanganyoni mu kibuga, uriya ameze nka komando wa wundi arasa inkoho arabisha hejuru aho kurasa haduyi. Noneho ukabona ko ari ibintu bisa nkaho bitari bimeze neza, ukabona ko ari ibintu bisa nkaho kwari gusa nk'ugucyoza Cristiano Ronaldo, ariko mfendofe bikaza kurangira noneho urwo rugamba arutsinze. Noneho ahantu nkundira Imana nuko biriya bintu byose abantu baba barakuvuze ko, noneho umunsi Imana iza kukwishura ikwishura bose barorera. Noneho muri babandi bose yagiye yemera, abantu yagiye ashira hejuru kunuku, ukabona ko bose uwo mwaka yakoze udutendo, agenda barenga, agenda akora ibintu bikomeye cyane, agenda abasumbya, noneho birangira umwe wasuzugura ari wo uhaye Ballon d'Or n'amaboko yawe abiri, kandi ari muri bamwe wasuzugura, noneho bikaza kugaragara ko ari we abaye first player muri uwo mwaka, kandi bikarangira abikoze neza 100%. Rero akaba ariyo ntsinzi Cristiano Ronaldo yatsinze FIFA mu mwaka w'ibihumbi 2013. So je twari kumwe ni Taside wina nk'ibisanzwe, nawe chano ni Black Entertainer TV. Ndazi ko wakoze subscribe cyangwa we nawe utarayikora, make sure ko wakoze subscribe, ugakora like, comment hamwe na share kugira ngo tuzokomeze kubana no mu bindi biganiro by'ahazaza. Ese ni wakora subscribe uzobuhomye, erega natwe bino bintu bidutwara ingufu nyinshi, mwadushigikiye mugatwereka urukundo nkuko musanzwe mubikora. Rero thank you so much, reka ndabashimire ikiganiro twari kumwe muno munsi, nkaba ndagisoreje ngaha, tukaba tuzosubira aho ubutaha mu kindi kiganiro c'ahazaza. Mbese mu kiganiro c'ahazaza wifuza ko nzokuzanira amakuru yande? Ciao ciao.